tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Praise God. Vuga ati nkemu yera ngaha nyene muri rikoraniro ari kumwe nanje, aha nyene muri rikoraniro ari kumwe nanje. Kaza karabaya ubuzima rukristo iki nico kibiho ubushobozi. Ikidutandukanye n'andi madini si ibyo twigisha n'ibyo dusenga. Ikidutandukanye n'andi madini ni presence y'Imana tugendana nk'abakristo. Iyi presence tugendana irakomeye cyane. Yesu wize kugendana nawe uzorinda uva muri nose utababaye. Mu gihe cy'umubabaro azogumbira umutima wawe wumva uranezerewe. Uzorinda uva muri nose utiganyiye, kuko uzori mu gihe ibintu byinshi byo gutuma wiganyira. Mugabo azokuremesha, akwirure, akubwire impamvu utobabara. Praise God. Imana kugendana presence y'Imana bifise inyungu nyinshi cyane. Mbwa ibanga ryavyo nukuba conscious. Pastor unyemerera ndagutanga akarorero. Murabona nk'ubu pastor ndashobora kudesida kujyana nawe, mugabo ntari conscious ko turi kumwe nawe, cyangwa ndi conscious nkahitamo gusa kutamukonsidera. Tugombe dufatana amaboko, ntituri kure na kure, tugombe dufatana amaboko. Mugabo pastor naho turi kumwe mubona hari cyari karafasha, nta kimwe ari karafasha. Mbwa nibisigura ko atacu yarashoboye kumfasha. Kumbure twari gushikira ngaha mwana ko turi kumwe, iyi po imbere yanje na karimbi ntaca ndamwinyora, ntayiterura jeje nyene tukavumangana nayo, nkayikura mu nzira. Uyu yari ngaha kandi birimwita umufasha wanje, tukaja tubandanya. Aracari handi nyene sindamuvugisha, nta na kimwe ndiko ndamusaba, ntituriko turakorana ariko turi kumwe. Turashitse ngaha ngatora amazi nkayugurura jeje nyene, yani ngaha yari gushobora ko yanyugururira, ananiye nkaheba kuyugurura. Ngaho hari undi muntu ari kumwe natwe. Yesu yavuze ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, nzobagarukako, atari mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umufasha ari we mpemu yera. Agendana natwe every day. Mu bihe bigoye ari kumwe nawe, mu bihe vyoroshe ari kumwe nawe, mu bihe bikomeye ari kumwe nawe. Buri Imana no kuri giye gitanda uri kurarira burya yicaye hajya. Ikibazo abantu bafise niba mukonsulta bagendana nawe, mugabo ntibavugana nawe. Mubwira ati mpemu yera ndagukunda, mpemu yera ndagukunda. Urabona mufise ikibazo ku buryo ari n'abantu mbonye bafise ikibazo mu shengero, ndababwira ati mpemu yera ndagukunda, ntibavuga aguma ndaba gutya. Wibaze nk'ibyo ubishobora uri wenyene bikunaniye turi mu rushengero gutya. Dusubire ati mpemu yera ndagukunda cyane, mpemu yera ndagukunda cyane, mpemu yera uri inshuti yanje, izi vyose ishoboye vyose, tugendana igihe cyose. Ndagushimiye ko wasezeraniye kutazona, kutazondeka, kutazondekura. Ndaguhaye icyubahiro. Amen. Umviriza rero, nkamwe rero ngomba ko tubana neza nawe, si ukubana gusa duhoze, ni ukugendana gutya. Hama naho twohura naba nkaguma ndikonsha ati burya hari undi muntu ari très important turi kumwe, naho turiko turaganira n'umuntu kanaka, nkaguma nibuka ko turi kumwe na mpemu yera. Hari igihe ducisha mukamenga turahoze, mwa ntiduhoze, turiko turavugana nawe mu mutima. Mpemu yera ndagushimiye kuri kumwe nanje. Hari igihe umuntu aza akambwira ibintu ashaka ko ndamusengera, ugutwi kumwe kumuha
ukundi nkaguha mpemu yera nkaguma ninasira ko ese ariko avuga iki ngaha ashaka ko ndamusengera mu buryo ki ashaka ko ngira iki mbega ndamuha instruction cyangwa ndamurambika kibiganza nga ivyo no bimenya gute negezo gukonsulta mpemu yera ari kumwe nanje rero bibiri ivuga ngo de kumutakaje kumutakaza rero nukuba deconnecte nawe mu vyimviro kumutakaza ni nkuko turiko turagendana mugabo sindi conseil yiwe nani cyo ndiko ndamukonsultako Bibiliya ivuga ngo utanguye kumutakaza gutya urupfu ruba rutanguye nga uri conscious yiwe kubaho biratanguye. Haleluya. Bugati ndafise mpemu yera agendana nanje, ndafise mpemu yera agendana nanje. Ibiro Dawidi avuga ngo nkuko imongi ihuzagizwa irondera presence yiwe, niko nanje ntashobora kwemera ivyingiro vyanje ko birangara, niko ntashobora kwemera ko umubiri wanje utakarira mu bindi bintu, niko muranira inyota uyu mugabo mwiza tugendana yitwa mpemu yera. Dukomera amashi pasteur afata ikica. Haleluya. Alors, imbere ko mva kuri iki cyumviro ushire mu mutwe akakana ugashire mu mutwe gusenga nubikeneye nk'ikintu ciza, gusenga ubikeneye nk'ikintu kigutuma ubaho, si ikintu ciza wogira nurave nagira umuntu agira ivyiyumviro vya jare nasenze Imana yambonye nabi, nasenze Imana ntiyabinezererewe, ubwo rugeze ruveko utasenze wahomvye. Praise God. Utasenze ama situation muza guhura araza kuba komplika kugore gusumba igihe wasenze. Alors gusenga no kuba mu bucuti n'uyu mwemye ariko ndabereka bano mahe bibabere priorité. Negi umuntu avunduruka juste ibaza umuntu mwaryama ijoro ryose. Praise God. Madamu wanje tukibana reka ndabatera akaguru gatoya. Kubera nari menyereye ndumusore ibyo kuryamana n'umuntu ijoro ryose navyo nari menyereye. Hama narirarana uko nyene ku gitanda canje nkitembagaza ama nkavyuka ngataha. Hero ndayifise amasengesho nkavyuka kwisengera mu gatondo ka kare cyane. Urero haje umuntu hafi yanje kaje ndamuka kwa kundi nyene nahora vu nta yambu nta bonjour nigira gusenga rimwe kabiri umunsi umwe aranyicara ati vraiment nta na bonjour none uzinduka wende kutabereka kubana n'umuntu bari marasiki koko ano mwe muyera ngani bavimvira ngo niwe afuha buhoro mwe muyera biva ngo aradufuhira cyane ano kuvunduruka ijoro ryose mwabanye niwe yarama mu tudaimoni twose niwe ya protection wose mutekano wose niwe yaraye akurasi mutekano wose turari ahubwo ugati mwami ndihanye gose ukaje uvunduruka mu gitanda ndacerewe ku kazi ibirato umukozi wateguye ibirato my God hajya kuraba rero we kubera ari yoroheje mu mutima kuraba ati eske urantaye hanye uri rukanze ku kazi uribaza kuza kugira amahirwe nyene ku kazi nana bonjour nana mpemuyera wakoze iri joro abanye nanje wakoze umunsi wose uraheze murareyishije wakoze ibintu byinshi byakoreze hama mwijoro ukajufata ubugaru gahanyagura hamweje guhanyagura kajushira kamazi ukajugenda ukacurambya amaguru ukajuja ku telefone ukacusinzirira niwimve ngo nigikoko mwemera no muntu c'est une personne ari ngari kumwe nawe ari mureka imbere pasa no gomba tugarukane muri bya bintu by'idini gusenga uryamye gusenga uvyutse nindi yakubiye ko ari by'idini biki wewe ufata umunsi wose uri kuragenda gutyo hamuka ukacushikukagwa ijoro ryose my God ahubwo urarinda amasaha 10 uryamye
nta kirere ushizeho uza kuryamamo, nta kintu na kimwe watuye kuri iryo joro ugacucika pa turakoze niyo urakoze ari utayivuga ngo ni ivy'idini. Si ivy'idini brother, si ivy'idini. Fata kandi ushimira Imana. Antuka kuva mu gatondo 6h du matin mwajanye urugendo rwose, ibintu byinshi byakoreze, inkuru nziza wazakiriye, hama ku mugoroba nyine nta na merso cyujya mbere uri seriye rwose. Praise God. Burya ututu duto nitwo twerekana kuri conscience y'uwo muri kumwe cyangwa utari conscience y'uwo muri kumwe. Urashitse ahantu ugomba negoshe, hariho kontra iri ngaho muri ko muranegosha n'umubayera, hama niba nagucemwo ati nkemuyera urifuza ko nkora ibi bintu cyangwa navyo wifuza, mbega no negosha gute? Niyagira ko kimviro ajare ndamusiguze. Praise God. Alors mga iyo tangiye kwimyeza ako kantu ni sinye yuko uri conscious ko utari wenyene, presence y'Imana iri kumwe nawe ngaho. Kandi uko ugenda ukonsidera presence ya Mwemuyera niko agenda kuganiriza ibintu byinshi. Kwe gutoryama ibaze 24 kwe gutoryama uvuze ati Mwemuyera ndashaka kwira ijoro unganiriza. Urazi yuko hariho bamwe umunsi utangura bawubayeho ijoro ryose. Kubera iki? Imbere yuko utangura uyu mugenzi muri kumwe yitwa Mwemuyera wowe warawuzi, abantu muza guhura arabazi, ivyimviro vyaba arabizi, inzira uza gucamwa arazizi. Kwe gutoryama umubwira ati nganiriza ivyeke ubuzima bwanje ejo. Amen. Alors iyo conscience utwo tuntu duto turakomeye, nitwo twerekana ko uha valeur uyu muntu mugendana yitwa Mwemuyera. Dawidi rero uragaca ku murongo avuga ati vraiment jeho ndahuzagizwa ndondera iyo presence y'Imana. Kubera iki? Wibuke Imana ishimwe turi mu gihe cyiza, Imana ishimwe twe turi mu gihe cyiza. Wibaze Dawidi wewe yarasenga gasipura Imana kugira Mwemu w'Imana amuzeko, ngatwebwe amasaha 28 kuri 28 ari kumwe natwe, kandi yadusezeraniye ngo nawo cha mu mwonga gitutu cy'urupfu nzoba ndi kumwe nawe. Ibaze mu mwonga gitutu cy'urupfu aho nyene nzoba ndi kumwe nawe. Amen. Hallelujah. Akone kantu ka mbere gusenga nico ndiko ndita communion n'Imana. Bano Imana si kintu ciza ukeneye, ni kintu ngombwa kugira ushobore kubaho. Apana kukirengagiza, ni kintu ngombwa ukeneye kushobora kubaho. Ikintu cya kabiri ngombe shimikirako mavengirako conclusion, impongo igituma ngo irondera amazi niyo nyota ingana gutyo ni kubera praise God amazi mu rundi ruhande ni protection y'impongo. Muturosheshe nagize ku mpongo bavuga ko iyo nk'abahigi cyangwa ibindi bikoko biteye impongo irukanga ikaji y'amazi ari hama ikayinjiramwo, irafise ukuntu ifise amaguru maremare, ikayinjiramwo irashobora kuja ibwina y'amazi hama gutyo ikabirakize umutego w'umutezi. Hallelujah. Igihe Dawidi yavuga ngo umutima wanje umeze nk'impongo ihuzagizwe irondera amazi, ni nkaho presence y'Imana yayifata nka protection ku buzima bwiwe. Amen. Vuga ati presence y'Imana ni protection yanje. Presence y'Imana ni protection yanje. Reka some umurongo umwe uri muri Zaburi 91. Beko soma 91 kamba some 61. Zaburi 61 verset 2 gushika kuri 3. Abango uhereye ku mpera y'isi nzoguhamagara uko umutima wanje uzodende bukigwa, ushire ku gitandara kirekire nko kwishitsako
gatatu, kuko wambereye ubuhungiro n'igihome kirekire kinkingira umwasi, nzoba mu ihema ryawe ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Raba umugabo Dawidi ngene yiyumvira, yavuga ati presence yawe ndayibona nk'igihome kirekire kinkingira. Bari mareka ndabibutse, iyi si turimo nimbi cyane. Kaba tavyo waruzi, iyi si turimo nimbi cyane. Tuvuga ati isi nimbi. Iyi si turimo nimbi terma ku buryo irimwe abantu babi, ama situation ni mabi, hari ibintu bigoye cyane muri nose. Ku buryo nimba ari umuntu wa mbere akeneye protection, n'umuntu ari kuri iyi si bita terre. Iriki ibintu vyinshi cyane ku buryo bigoye ingene wo kwizera uyu mubiri, hamukizira ko wakuri inosi ukamara imyaka 80 ukamara imyaka 100 uryohewe, kubera iyi si iriko ibintu bibi cyane. Iriko abantu bashobora kwankira umuntu busa. Urabona jise ngo ndakuraba akakuraba akacyumva arakwasa. Oya mwe mwibase. Umuntu akakuraba gusa. Navuga ati urabona ati numva ndamwase. Kibaze none urugwanko ruvuye he? Ntimuvuganye jise ngo ngwere uyu munsi ndakubona naciye numva ndakwasa. Narize kwishura umu professeur umwe aje umunsi wa mbere akabaraba gutya. Hari umuntu yacabona ati wenda kwishizemo na wenda kwishizemo kandi ntuzomenyana. Nta kintu na kimwe mupfuye, na derangement wagize muri classe. Gusa isi niko imeze nyene. Hakuraba gutya yavuga ati vraiment wenda kwasa. Turi mwisa umuntu ashobora kukwiyandagazako. Kavuga ati we tuzohigura. Baze tuzohigura kubera. Buri manu wava yumva ngo isi yarahindutse. Iyi si bafashe umugorotsi Yesu atacyaye akoze. Umunsi umwe turatega atangara, arabwira ati ndabasabye mumbwire nikiye kintu nakoze cyo tuma munyice. Bari yumvira ko wowe ikintu na kimwe Yesu yarakoze cyo tuma bamwice barakibura. Mugabo very simple, abantu babi n'ibikorwa byiza bibabe bibi. Bara murabye umusazi urazaro cyavuga ati mu bisanzwe uyu mugabo nkamwe atopfa. Nibaze azuye umuntu yari yapfuye imisi ne mumva. Avuga ati nkamwe uyu mugabo yobandanya abaho. Ikare abantu ntuze bari ko baraharuwa amadiri yabo. Ashavuga ati ubu twebwe dufite ibitaro. Uyu mugabo abandanije ibi bintu akiza abantu bagwaye. Abakora ko barurumba za kinine zacu zizosura gukora iki? Fati uyu muntu uyu akwiye gupfa. Barageza ahantu bamwasikori. Ashavuga ati ibyo nibisanzwe, genda muroba ifi hama muyasamike mukuremwe amafaranga. Burya hari idiri y'abantu ryari ripfuye ngaho. Undi munsi afise abantu bashika 5,000 ngaho, abagore n'abana batarimo. Acafata imikati 2 na imikati 5 n'amafa 2 arabigwiza arabagaburira bose. Ahidiri ry'abantu ryapfuye ngaho. None we nyumva ko hari abantu batadandaje bategezwe kudandaza ngaho kugira abantu 5,000 bose bajye. Barabiraba bati uyu mugabo uyu akwiye gupfa. Mbega bagomba mwiki bikorwa bibi? No, ni isi nukunyene imeze. Alors isi nirikirahinduka, isi zokwambara isi imeze ukunyene ibihe byose. Mugabo nimba ari umuntu akeneye protection mu buryo bukomeye cyane, n'umuntu atuye muri iyi si mbi kandi y'abantu babi. Amen. Hari umuntu rofetike usenga cyane acha kwankira icyo nyene. Uranamusengera. Turi mwisi abantu batibuka n'ikiza bagiriwe. Ashobora kubwira umuntu yamugira ikintu cyiza ati uwo nabambwe namererwe nabo. Ni isi nukunyene imeze ukunyene. Umuntu ugira neza akakwitura inabi, ni isi nukunyene imeze. Mugabo we n'Imana isi nyene Yesu yavuze ngo mwisi muri n'amarushwa, kandi ani yakabwira abapagani, yakabwira bizera. Avuga ngo mwisi muri n'amarushwa menshi.
mwani majambo muri mwisi ariko ivyo bintu vyose nariko ndabadondagurira. Ariko acavuga ngo nimuhumure jewe naranesheje isi. Ngo bantu Imana kunesha isi bisaba we. Haleluya. Kunesha ibintu byose ndiko turavuga biri muri nose bisaba we, bisaba presence yiwe, bisaba protection yiwe, bisaba ko abana nawe. Amen. Alors nimba oya iyi sirimwe abantu babiterma ku buryo kimwe nimvira phenomene baraje gufata Yesu. Hama Petero atoye imbugita arafashe akasugutwi umwe mu basirikare bari baje gufata Yesu. Uwo musirikare karavirirana acabona Yesu aratoye kwa gutwi aragusubije ka ku madiseko. Uwo musirikare ntiyavuye ngangwa ace yiruka acaguma aho nyene arabafasha baramushorera bamutwara Yesu. Chena busatsi bayiga uribaza igitangaza nk'icyo kibereye mu maso yawe gutyo, haba bakibonye haba ukibayeko bose baravuze ati tubamutwara nyene kandi turamwica. Mbega abantu, mbega ikibi kiri mu isi ngene kingana. Mugabo ndiko ndakwereka iki kibi kugira ngo ndakuzana ahantu utahure combien de fois ukeneye protection divine. Urakeneye protection. Ibaze turi mwisaho umuntu ashobora kuraba umwana w'umuntu, umwana umuvyeyi yavyaye akamuna ni myiza amakacimva ingene umuyishano apfe atakimwa kimwe bapfuye akimva gusa ati uyu mwana nta kuntu akomeye yobaho asuku. Cyakara umwigeme mwiza afata uyu mwigeme nta kuntu akomeye yorongorwa akaca ronde ibintu agira kugira umusore wese azomubona amuravye rimwe azocimva mwase ntazosubira no kumuyumvira. Nisi no kunyene meze kandi bizohinduka. Ngandiko ndekwereka combien de fois ukeneye protection divine muri nasi. Urakeneye protection gusumba kuvyibaza. Urakeneye protection gusumba kuvyibaza. Turi mwisaho ushaka kubikora dandaza ibintu umuntu akaza akakwisandaganyako ati zana miliyoni 10 kugira ubandanye ubikora. Kubera iki? Ndazizigwe kubera iki? Nkore iki? Nawe ukabura umugabo ureke kuyatanga uzora kuzobandanya udana. Bimeze uko ni isi. Ngaho ndiko nakwereka ko Imana ivye kureka icyo cyimvyo cyamuciyemwo. Eriko Imana yozira icyo cyimvyo nikimucemwo. Iki ndiko nita protection divine. Imana yashobora gukinga mu vyimviro by'umuntu bakaguma baca ngaho. Mugabo icyo cyimviro cyuko yo kugirira ikibi nkuko nigice muri we. Urazi ikintu kizana protection ku bana b'Imana gutyo ni presence y'Imana umuntu agenda. Ni presence y'Imana umuntu agendana. Alors Dawidi ivyo yarabizi nk'umusirikare yavuga ati jewe ndaja mu ntambara bariko bararasa atariko uhoraho niwe gihome canje kinkingira, niwe gihome canje, niwe bwisho niyishamwo nkaba mahoro. Amen. Reka suba umurongo umwe wa Zaburi 91 niganza mugenza turakeneye protection. Oya Imana sindi kumura mushika hano mwiyumvira ububi bw'inosi turiko ingene bungana. Ibaze umuntu ashobora kujya muri laboratoire yiwe hama kiyumvira ati ngomba nica abantu, ngomba nkore icyoherezo niko bavyita virus, ngomba nkore virus hama je ngomba kubaka izina ryanje. Urazi kinagamiki abati abazopfa namazi yabo muga je izina ryanje rikomera. Imagine isi turi mingene meza. Imagine isi turi mingene meza. Nonante Psalm 91 abango umurongo wa mbere mu bwigobeko bwisumba byose. Uba mu bwigobeko bwisumba byose azokwamari mu gitutu cyishora byose. Ndabwira uhoraho n'ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigiye. Haleluya. Ndabwira uhoraho
muri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza umutego mutezi nikiza gihonya, izokubundikira mu moya yayo. Ashatakaraba, haleluya. Izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira mu vyubi vyayo. Ukuri kwayo ni inkinzo n'icuma cyo kwikingiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Ndavuga ngo Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Reka nsomane n'undi murongo umwe gusa yacinda bisigurira hamwe. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 3. Avuga gutya ku murongo wa 3, ikambere mere ku murongo wa 2. Avuga ngo kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona byinshi ubishire abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Haleluya. 3 niho narondera, ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo. Twese tuvuga tumusoda mwiza wa Kristo, tuvuga tumusoda mwiza wa Kristo. Mugabo urabana tangu yavuze ngo ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu vy'ubugingo ngo azahimbare uwamwandikiye ubusoda. Ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo. Bano Imana vuga ati ndi umusoda wa Kristo, ndi umusoda wa Kristo. Alors ukwiye kugira ivyiyumviro by'umusirikare, uko kuvyukuri uri mu gisirikare cya Kristo. Ego kugira ngo ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusirikare wa Kristo, nk'uko bikwiye umusoda wa Kristo. Alors ibi bintu bibindi bifatanije. Umusoda hari ibintu bibiragira.